INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. Kimwe mu bintu bitangaje Imana yaremanye umuntu ni kibanza yateretse mu muntu atanumwe ashikayo kiretse yo nyene ubwayo hamwe n'uwo muntu nyene. Abenshi bahita mu bwimbike bw'umutima, abandi mu ntimatima y'umutima. Niko turahita ahantu, yamara ni kubera imbibe z'imvugo canke z'ubwenge bwacu, kuko ari kimwe mu bintu twemeza ko bihari ariko utokorakora ngo ubone. Aho hantu rero nubwo mu byo dushoka twumva canke twibaza hoba ari hato, tuhasanga ibintu byinshi cane yamara bitoranije canke birobanuye canke bigosoye canke mbere bimiminye ku rugero atawundi mu minino ushoboka. Hari abantu twita abagenzi b'inkoramutima, yamara aho hantu ntibahashika. Hari abavyeyi batuvyara, yamara aho hantu ntibahashika. Hari n'abandi benshi womenga turugurukira muri vyose, yamara aho hantu ntibahonyoza ikirenge. Uwuhashika n'umwe rudende, umuremyi. Nico gituma mushobora kwicarana n'umuntu afise umugambi wo kukugirira neza, yamara ibiboneka ku maso ari umugizi wa nabi, canke n'igihushane kigashoboka. Umuntu mukabana wibaza ko ari umugenzi pfamfe, yamara ari we mwansi wa mbere wawe ariho ngaha kw'isi. Ivyo vyose bigaterwa no kutamenya icihishije mu ntimatima yabo tubana. Ku rundi rugero naho, kubera ukudashika mw'ico kibanza, abantu baribaza ko umuntu ameze uku canke kuriya bivanye n'ivyo babona n'amaso canke bumva n'ugutwi, yamara ukuri kuri hagati y'uwo muntu n'Imana ari gihushane, canke uko kuri kukaba kuri kure y'ivyo abantu bibaza. Ni kimwe mbere mu bituma umuntu yitwa ikinyegezwa. Umuntu iyo akinjuye mu buzima turimo, hari aho tuca twihuta kuvuga ubuzima bwiwe inyuma y'urupfu uko buzobandanya, ariko tugafatira ku byo twashoboye gushikira. Yamara ca kibanza basangiye n'umuremyi kikamuha ubundi buzima bunyuranye cyane n'ubuzima abantu bamukekako. None ko ivyo biruko twohakura iyihe nyigisho? Niko kubiboneka uri intungane, uri nta makemwa. None ku bwawe ufatiye kubiri muri ico kibanza uri intungane by'ukuri. Niko mubiboneka uri umunyamahoro, urakundana, ukitwararikana. None ku bwawe ufatiye kubiri muri kijya kibanza nivyo koko mubiboneka niko utunze ibintu wakoreye, uvuga ukuri kwonyene, ntawe ugirira nabi, nta nuwo wagiriye nabi, nta nuwo wipfuza kugirira nabi. None ku bwawe ufatiye kubiri muri kirya kibanza niko biri. Bavukanyi, ivyo batuvuga ko vyiza ntibitubere uruhome rutuma tutinjira mu kibanza duhuriramo n'umuremyi, aho tutibesha canke ngo twibeshere. Dukubitireyo kenshi, dusuzume urubobi rushobora kwaduka kubera imvo iyi canke iriya, duhasukure, tujane kwa muganga bahavure igihe hakomeretse. Igihe hazoba hatagira amakemwa, niho tuzoba dufise amahoro vy'ukuri imbere y'abantu n'imbere y'Imana, nubwo abantu bo tubona ko amakuba aya canke ariya. Uko kuguma dusuzuma twongera dusukura ico kibanza duhuriramo n'Imana, ni kwa kuguma twiteguye umukama aduhamagarira
muri Matayo ikigabane cya 25 akarongo ka 13 aho agira ati ni mwami mugavye kuko mutazi umunsi ntimumenye n'isaha. Umukama natugume hafi tubeho mwishaka ry'Imana. Intabonwa yibagiwe. Trésor oublié.